nivyo biriko biraba muri CNDD-FDD. Uretse ko CNDD-FDD yo iriko ikora ibara kuko urumva ego irikiyubaka data ngo ego iriko yubaka data mu gihugu c'abahutu ikabona yuko abatutsi bakwiye guhonyangwa ku gakanu atarabarundi nk'abandi. Ivyo irikira bikora mugabo mwibuke ko CNDD-FDD irikirica n'abandi bahutu kuva ishikse ku butegetsi ahubwo imaze gutikiza abahutu bo mu mugambwe wahoze ari Paripoto FNL mu nyuma witwa FNL mu nyuma witwa SNL. Yarabagandaguye raba CNDD-FDD intwaro yabo niyo yishe umugwizatunga wa mbere Kirahwata yabaguriye inkoho ya mbere baratishije muri Kongo. Nibo bamwambuye ubuzima ejo bundi mu 2020 nibo bamwishe. CNDD-FDD nyene yaba Evariste niyo iheruka kwicira imboneza yabo Perezida Petero Nkurunziza. Baramunize baramuha ishano baramwica. None ivyo twarabivuze twaravyerekanye ku munsi iyo leta naho leta yoba nshasha leta gashira hindi mu agashira hindi leta nshasha irimwe abahinga n'abandi bantu b'injyamunyo bashobora kudukura muri aka kaga kiraro no nibwirizwa shingiro rirabirikura. Ibi bintu rero byo kuguma gutya ingorane zihari dushaka kwigenza nk'izitahari bimwe bita mu Gifaransa ngo politique de l'Autriche. Ibi usanga basubiye inyuma bikuzogora kugaruka kwigaruka. Ibisi by'ubu tubimaze nk'imisi yakiriye twarihaye amahoro nshuti yanje. Ahubwo pressa na Felicitation ko mwaramaze kwigira he makishikira amahoro. Nimwicare mwirire mwiruhukire. Reka nsubire ndabaramutse n'abahekaze mwese abanywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino chaîne ya YouTube bashikiriza amakuru atandukanye. Wavuga irya nino ni chaîne ya YouTube ICTV mumaze kumenyera cyane amakuru tubashikiriza ayavugwa muri politike mu mutekano izivugwa mu kibano tugasimbira mu butungane ivyavuzwe cyane mu binyamakuru izigaruka ko ku mboga ngurukana bumenyi amasoko yacu atandukanye tuvanamwe inkuru ndetse n'ibindi byinshi bigenda bigaruka ko mamuziko twabyegeranije maze tukayibashikiriza mu buryo bw'itonito. Tugaruke ku makuru agezweho cyane ariko aravugwa muri ano makuru turaza kubashikiriza zimwe mu nkuru zidasanzwe ziriko ziravugwa aho ibintu byamaze gukomera cyane mu gihugu c'u Burundi. Abanyagihugu barakaye, abanyagihugu barashavuye ariko nanone bakaba bamwe bavuga ko bagira bate iryo shavu ku bategetsi bo muri CNDD-FDD kuko bananiwe gutora inyishu z'ibibazo bihanze abarundi harimwo iduga ry'ibiciro by'ivyankenerwa mu Burundi mu gihugu cose harimwo ikena ry'igitoro harimwo kuba ubuzima buzimvye mu Burundi hakaba harimwo kandi akarenganyo bagirirwa na zimwe mu ndongozi zibarongoye. Uburorero turaza kugenda turabaha butandukanye ku bariko baratogwa ibiziga mu gihe rero abarundi bishwe n'inzara ubwo butegetsi bukongeraho no kubagirira nabi ndetse no kubagandagura agasakisaki. Murano mukuru muraza kumva nk'inkuru yabaye mu ntara ya Kirundo muri commune Gitobe aho hari urupfu rubabaje cyane rw'umunyagihugu bakaba rero baramunize bamuta mwibarabara. Hari hamwe mu makuru yagiye habona ko umunyagihugu yagandaguwe azwi ku mazina ya Uwizeye Jean Dorape Amri bakaba bamutazira Witonze akaba yaba ku mutumba Baziro zone Baziro ariko akaba yavuka ku mutumba Rurende muri zone Muroreho muri commune ya Busoni. Uwizeye akaba yarafise imyaka 31 yari yubatse ariko ntiyari bwaronke ikibondo mu kazi ka misi yose. Uwo munyagihugu akaba yakora akazi ko kwimba inzahabu kuri uwo mutumba nyene wa Baziro. Uwo munyagihugu yatowe ikiziga mu gatondo ku kigenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa 11 mwaka 2024 kiryamitse mwibarabara ku mutumba wa Baziro hafi yaho yaba kiziga ciwe kikaba cari kiboshe. Biboneka ko abamwishe bamunize imbere yo guta ikiziga ciwe mwibarabara. Amakuru twatohoje yemeza ko uwo munyagihugu yanizwe n'abantu bataramenyekana bamusanze mu nzu inyuma yo kumunega
ngo boba baciye bakwega ikiziga ciwe bagita mw'ibarabara kugira bayobagize amatohoza. Mu ntwaro baremeza ayo makuru y'urwo rupfu rubabaje cane rwa Uwizeye Jean Dorape Amuri, bakavuga ko batanguye amatohoza. Abanyagihugu bobo basaba ko ayo matohoza yonyaruka kugira abakoze ako kabi kabishe kabamenyekane. Turahojeje umuryango wabuze, ni inkuru ibabaje cane kandi iteye agahinda, aho ibiziga bibandanya gutogwa irya nino mu mihingo itandukanye y'igihugu. Ariko nanone abakurikiranira hagufi ibibera mu gihugu barasemerera bakavuga ko ubutegetsi buhari mwa kino gihe ata kindi bukora atari ukwica, hakurondera umuti w'ibibazo bihanze abarundi ndetse no kurondera uko bosayura igihugu camaze kugwa mu manga, ahubwo birirwa mu kwiruka ku batavuga rumwe n'ubutegetsi, mu kugirira nabi abikekwa ko boba badashigikiye ubwo butegetsi canke bavuga ibitagenda neza, nk'uko bamwe n'abandi cane cane mu baharanira agateka ka zina muntu, abamenyesha amakuru n'abandi birirwa barasemerera. Barongoye inzego n'abansi b'igihugu bakora nk'abacangero, bariko barasambura Uburundi babwiba babwica kubi nk'uko umengo s'abarundi, bakora nk'abacangero. Rero abansi b'igihugu no munsi nibajya bacishe. Abansi b'igihugu ntabwo ari abantu bahunze birirwa barasemerera iyo bari bavuga bati nyabuna igihugu cyacu c'Uburundi tucifuza ko kibera neza gutya. Abo ni intwari z'Uburundi. Uyo ni Bob Rugurika, ni bimwe mu vyavugiye mu kiganiro Ukuri kunywanisha. Ni ikiganiro gitambuka ku mbuga ngurukana bumenyi zihurikiyemwo abarundi bo mu migwi yose. Turaza gusubira tumwumvirize turonse akanya, ariko si Bob Rugurika wenyene abona ko ibintu vyayangaye mu gihugu, hari n'abandi babibona nk'uko. Gafata umurongo wacu kunyene ubibonye niko bimeze. Murakomeye imyaka makuru y'imisi kwa mpe gutakinyandikira abanyana je namaze binari kumwe naraduze ruguru, narigiye kuyangara ruguru. Mama ibintu byo kwiyunguruza no mu Burundi twabihebeye Imana nyene ibyikorera ivyayo. Ni handi nyita itatu garukiye ngo turabe ivyacu turago ago kabisa. Ubibonye tubimaze nk'imisi rero bisi by'ubu tubimaze nk'imisi twariyakiriye twarihaye amahoro nshuti yanje. Ahubwo presa na Felicitation ko mwaramaze kwigira he makishikira amahoro, nimwicare mwirire mwiruhukire. Twebwe ngahe ni Burundi ubu nta n'ikintu nakubwira cayo gisigaye. Amafaranga ku isi yose nzima, amafaranga ya pirate na marundi ubu baragwa muri Tanzania kwanganya amafaranga, ubu baratuminitse sana gose barutahiriza. Ubuganda nako twatubusumbye amafaranga ubu bwo rero ku magande n'amarundi bo n'amadolari. Ubu magande n'amadolari amarundi n'amafeki kweri. Ubu ngaho twebwe nta kintu cambariye. Igitoro carabuze kirango gafata umurongo wacu. Nabwo kuko amazutu yoyo ubu muzigo nk'abantu bapakira imizigo minini irashoboye kumara umunsi wose imisi ibiri. Irorere imodoka ari buri pakete ari buyironke. Ibyo rero ubonye sigasagashishwa rumuri, ahubwo nuko babaza no gufatora muri ville muri centre ville, naho ubora imirongo yaho uri gucera imirongo yaho rero guhera Sizeri gushika saa 4 y'ijoro. Saa 4 y'ijoro igipolisi gice gitara kubita abantu, we utara uhereye saa Sizeri gushika saa 4 utararonka ikintu usigaye kuronka n'inkoni. Bagukura ku nkoni we bagukubita kugira uvaje muri parking. Nga mu Burundi kibaje kwiyunguruza n'ikindi ibintu byo kuvuga n'ibintu biteye isoni. Ko natwe twifise intwaro y'igisirikare, nta muntu avuga, nta muntu agira gute. Ivyo ubonye nuranuma ugahora nyene ugahora, ibyo udashoboye ntushoboye, ibyo ushoboye ko ibyo nyene ibindi navyo usigaye urikane navyo. Ariko twibereyeho twere mu byo n'ibintu by'ibitaro mu bwoko bwa esasi, bana kuguma byaguma biza byongera bisura bibura. Abategetsi bacu bafata amangingo ngo yo kwiyandikisha ngo basuzume, ngo basasumishe ngo imiduga. Wewe utagiye kugusasumisha ubu gitono kije ntugerako, kubera bacu hari kode watanga mu kwisasumisha. Iyo kode ugiye kuntuza ku mupompiste niyo umubwira, agaca kompoza agaca arungika, nabo bagaca bamurungikira. Esasi burekuriwe kunywa baca baguha. Ishwisi ibintu n'amabanga mbabarira twihaye amahoro twariyakiriye.
Abo ni bamwe mu banyagihugu bavuga amagorwa bahura nayo mu gihugu c'u Burundi, ariko bamwe bo bakaba bamaze gutangura gusohoka igihugu. Bamwe bavuga ko bahunze inzara, abandi bakavuga ko bahunze agacinyizo, abandi bakavuga ko ibibazo biri mu Burundi ata muti bizoronka vuba, kubera ko batabona ko ubutegetsi hakurondera umuti w'ibibazo bihari. Abategetsi bibereye mu njyane no kunyinyurana ku vy'amatora yimirije. Ivyo abanyagihugu bavuga ko bitanabega kuko batabona ico ayo matora azoza kumara mu gihe abarundi bishwe n'inzara, mu gihe abarundi bashonje bitubitse uwavubi, mu gihe abarundi batabona kazoza. Abategetsi bobo bibereye mu vyo kugwanira ibiti ndetse n'ivyo bita amatora, abandi bavuga ko ataca amaze. Muri kino gihe ho ngo ibintu birakomeye, igituma mubona abategetsi bamwe bamwe batariko baravuga ku bibazo biri mu Burundi ngo bibereye mu vy'amatora ndetse no kugwanira ikibanza c'umukuru w'igihugu. Twababwiye intambara iri hagati ya Perezida Ndayishimiye n'umukuru w'umugambwe Reveriyano Ndikuriyo, tunababwira icuka kibi kiri muri CNDD FDD mu nararibonye z'uyo mugambwe. Ibicocoro vyo mu uyo mugambwe ntibibona kumwe ku matora yimirije ndetse n'igiye gukorwa, kubera ko igihugu caramaze gusambuka bimwe biboneka. Benshi rero ngo boba bibereye muri ivyo, ntabwo banezwe ineza y'abanyagihugu. Ivyo rero bikaba bivugwa ko nkuko amwe mu masoko yacu yegereye umugambwe ngo vyateje ikibazo gikomeye cane. Nta numwe ariko araraba ku bibazo biri mu Burundi, ibi vy'igitoro abanyagihugu bariko baririrwa bavuga barira ku mbuga ngurukana bumenyi, basaba ko ubutegetsi bwogira ico bukoze. Ngo nta mutegetsi numwe anezwe ivyo bintu, kandi ngo benshi bibereye muri ivyo vy'amatora. Ico rero ngo coko boja hamwe bakarondera uko ibibazo biri mu gihugu bitoregwa inyishu, ngivyo ngivyo ntabwo ari vyo bibaraje inshinga muri kino gihe. Ariko nanone hari abakurikiranira hagufi ibibera mu Burundi mu vy'ubutunzi ndetse na politike, bavuga ko hakenewe inama rukokoma yihuta y'ubutunzi mbere ngo leta igahindurwa, kuko leta ihari ataco ishoboye kuba yakora. Ivyo bivurwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem. Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem we asaba leta gutuma ko inama rukokoma yihuta y'ubutunzi kuko igihugu kigeze ahatemba. Kubwa Faustin Ndikumana, inyuma y'inama rukokoma ngo hotogwa leta nshasha ihurikiyemwo abahinga n'abandi bantu b'indyamunyu ngo bashobora gukura igihugu mu kaga kirimwo muri kino gihe. Mu kiganiro yatanze Faustin Ndikumana asanga ngo igihugu c'u Burundi kigeze ahatemba, agahamagarira leta ihari gutuma ko inama rukokoma yiga ku bibazo vy'ubutunzi kugira haboneke urupapuro rw'inzira uwo mu rwoshikana u Burundi kwiterambere ndetse no gutora umuti urama w'ibibazo biri mu gihugu, kuko biboneka ko vyamaze kuba akananira abahinga. Uwo muhinga mu vy'ubutunzi yemeza ko leta ya CNDD FDD idashobora yonyene gukemura ibibazo vy'ubutunzi birangwa mu gihugu c'u Burundi. Faustin Ndikumana avuga kandi ko kubona hari abaguma baririmba imbonakazoza ya 2040 2060 aho gutorera umuti ibibazo bihari uyu munsi ngo barihenda cane, akabasanga iyo mbonakazoza idashoboka mu gihe ibi bibazo bidatorewe umuti. Faustin Ndikumana akabatanga akarorero aho ibiciro vyankenerwa vyaduze cane, ibibazo vyo kwiyunguruza igitoro, ibinyobwa, iduga ry'ibiciro, ibura ry'amafaranga y'agaciro. Faustin Ndikumana akabarangiza asaba kwihutira gutuma ko iyo nama rukokoma kugira haboneke urupapuro rw'inzira, maze bibaye ngombwa hashirweho leta nshasha ishobora gushira mu ngiro urwo rupapuro rw'inzira no gukura mu kaga igihugu c'u Burundi ibibazo kirimwo kiracamwo, kuko ubutegetsi buhari ataco bushobora gufasha muri kino gihe nk'uko biboneka, kandi ko ubutegetsi bagananiwe no kugira ico bukoze. Katubanze twumve Faustin Ndikumana. Mw'ishyirahamwe Parseme turatera kamo leta twivuye inyuma ko yotuma ko inama rukokoma yihuta yojamwo abahinga baba barundi n'abanyamahanga, abantu bazobereye n'abandi bogira ico baterera kugira haboneke urupapuro rw'inzira w'ingene igihugu gishobora kuva muri izi ngorane.
ibi tuguma tuvuga ngo imbona kazoze yukiri muri zingorane tuzaba dusanga twasubiye inyuma hakutera imbere tuja muri iyo mbona kazoza. Ikimaze kugaragara coco nuko ibibazo Burundi bufise ni wishu yavyo ntibizotorega umuti n'umugambi uri ku butegetsi wonyene canke leta hari yonyene, ni ibintu biboneka ko abarundi bose tegeza kugira ico batereye hamwe bo kwumvira muri cyo umugambi uri ku butegetsi muzovyihereranya canke ngo leta yonyene ntibishoboka. Ni ibintu bazokana no guhamagara abarundi kujya mbona kazoze iraba abarundi bose, abantu bose bicare baterere leta habone ku rupapuro rw'inzira. Niyo bishira mu ngiro igihugu kikabagura kigatoha nizo biramutswa nizo bishimirwa. Nibaza rero yuko uravye ibintu nk'ibintu by'ibicira aho bigeze ukaraba ubukene biri kubirashira mu Barundi butagira izina, ukaraba iby'amafaranga y'agaciro, ukaraba ibidandazo bya nkere gisukari ibi by'ibinyobwa bya Brarudi ikibagiwe cyo n'ibitoro byasubiye ku umuti secteur privé abakuru twabo unye ntibakibona ico bokora canke n'abandi bose bakuru tugambi duto twabara tubatunze urumva ibibazo bicaye irikera ry'ibitoro kwiyunguruza biko bitera ibibazo gukora tugambi dutandukanye ibintu by'ibituriye n'ibindi byose. Turasaba rero yuko leta yo tuma kwiyonama nta hagaca habone ku rupapuro rw'inzira. Urupapuro rw'inzira rero gwerekana imigambi yose yoja mu ngiro ku munsi iyo leta naho leta yoba nshasha leta igashira hindi agashira hindi leta nshasha irimwo abahinga n'abandi bantu b'injyamunyo bashobora kudukura muri aka kaga. Kiraro noho nibwirizwa shingiro rirabirikura. Ibi bintu rero byo kuguma gutya ingorane zihari dushaka kwigenza nk'izitahari bimwe bita mu Gifaransa ngo politique de l'Autriche, ibi usanga basubiye inyuma kugora kugaruka kwigaruka. Nico gituma rero ibibazo birahari kandi nibaza yuko abo kubitorera inyishu ofasha butumwa ko leta igashira hiyo cadre ni byakira bikagenda neza nizo bishimirwa. Uyo ni Faustin Ndikumana, ariko Faustin Ndikumana siwe wenyene abona ko igihugu kigeze ku mfiro, hari n'abandi babona ko ibintu byamaze kuyangara. Bob Rugurika ni umumenyesha makuru akaba narongoye iradiyo RPA, Radio Publique Africaine. Iyo radio ikabizwe cyane mu gutangaza makuru atandukanye abavugwa mu gihugu, ariko nanone abo bamwe bita abansi b'igihugu. Bob Rugurika we avuga ko abansi b'igihugu arabazingamitse ubutunzi bw'igihugu, abansi b'igihugu arabiba igihugu, abansi b'igihugu arabica abarundi, abansi b'igihugu ari ababona abarundi bariko baricwa n'inzara ariko ntibagire ico bakoze. Akavuga ko abansi b'igihugu vy'ukuri ari babandi batifuza ko abana b'u Burundi boja hamwe, ahubwo bamwe bakihagira itunga ry'igihugu, mbere bakaba banagomba ko igihugu kija mu minwe yabo. Bamwe rero bavuga ko uwisha igihugu ari ufata umugambwe akawitiranya n'igihugu arico cisha igihugu c'u Burundi, kuko kuvuga ko iyo mugambwe ari igihugu nuko yobagiza ko imbere y'uko uwo mugambwe witwa igihugu hariho CNDD-FDD nk'uko vyemezwa na Reveriyano Ndikuriyo avuga ko igihugu ari umugambwe CNDD-FDD kandi ko umugambwe CNDD-FDD ari igihugu. Biyobagiza ko imbere ya CNDD-FDD habayeho iyindi migambwe mbere yari nakomeye gusumbya CNDD-FDD, kandi muri kino gihe iyo migambwe ikaba itacibukwa, ariko igihugu c'u Burundi coco kiracahari nubwo cishwe n'aba CNDD-FDD, ariko Burundi bwo naho buzoja kandi imigambwe izohera, ariko CNDD-FDD yo imigambwe izohera ariko igihugu coco naho kizoja kizokwamara Burundi. Benshi rero barihenda ngo kuvuga ko igihugu ari umugambwe, kandi ngo muri kino gihe biraboneka ko umugambwe CNDD-FDD aho bigeze wamaze no kunanirwa, ahubwo ngo abarundi no kusezerera. Bimwe mu kiganiro Bob Rugurika yahaye abarundi cancana abakoresha imbuga ngurukana bumenyi bahurikiye mu migwi itandukanye, ikiganiro ukuri kunywanisha kiremeshwa n'abarundi bo mu mpande zose zitandukanye. Akaba yavuze bimwe ngira tubanze dukurikire n'ivy'inkoramutima ndetse n'uko co abona
gishobora gukorwa kugira Uburundi busayuke? Ndabiha kuko jewe nibaza ko ivyo atari vyo bihanze abarundi n'Uburundi, mugabo nivyo biratera amakenga iyo abantu vyitwa ko bariko baharanira ikintu kimwe, abantu baza bumva umengo ntibariko bavuga rumwe, na cane cane nk'ivyo muvuze vyabaye mu kiganiro giheruka. Ivyabaye mwese mwaravyumvise, je sinza kubigarukako. Abagwanya iki ciyumviro c'ukuraronderera hamwe n'abandi bose inyishu kuri ibi bibazo tumaze mu myaka 10, jewe nibaza ko bafite imvo zabo. Rero izo sije nozibishurira, mugabo ico nagira ndababwire, jewe nta muntu numwe dufitaniye ingorane, jewe nta muntu numwe dufitaniye ingorane ico bita personnel ingorane. Jewe nka Bob Rugurika canke ngo nta matongo, nta miryango, nta bintu na bimwe dufitane, nta myenda, nta madeni, nta na kimwe. Jewe uno musi ndera nta muntu, kandi nanje nta uca kuvuga ko ndamufitiye ivyo ndamufitiye. Nta ngorane rero hari, ingorane hari ni imwe nyene ikomeye cyane y'ukuri, kuvuga ukuri. Jewe nkanze mpora numva abantu bagenda baravuga ibintu bavyigishiriza mu migwi bigisha, hari yabo numva ngo mu makambi ngo babigisha ibi nibi, ngo bavuga amazina yanje. Ivyo byose ugasanga ni ibintu by'ibinyoma ataho bihuriye. Jewe hari ibintu nta muhari, jewe no mushaka kumbaza yuko jewe nzi cyangwa nigezemo canke ngo mfite abo mvugana nabo muri ivyo bintu, ababivuga barazi ko ari ibinyoma. Ikibazo gihari no musi n'ububeshi gusa, nibaza ko ari aha Abarundi borondera, handi ho nta kibazo. Ikibazo ni cyaba abantu bazokibona. Ugwanya ibi, jewe ninagwanya ikintu kiniki abantu bazonyumva ko ndabivuga, hanyuma mwe murivugiye abandi bariko baragwanya icyumviro. Jewe nibaza ko izo mvovema nibo mworondera, ahandi ho jewe nabivuze nta muntu nkeneye kw'ingorane, ntawe nzotera ingorane, kandi naje ntawe nshobora kwemera ko azintera. Ushaka kuzigutera uramwirinda. Nibaza rero ko ico kibazo no kwishura gutyo, kuko urabona muri kino kiganiro bamwe mu bo wavuze siho bari. Urakoze. Ikindi gusa no kongera ko kumbure uri kuravuga ivy'imigambwe, nivyo urabivuze uti kumengo urafitana ikibazo n'umugambwe wemeze kavemo. Nagenda kubwire murashobora kubibaza Abarundi barenga 50 abarongoye amashira hamwe yo muri societe civile, muri amashira marane agatagazira muntu, abarongoye imigambwe, abarongoye izo nani za MAP Burundi, za Senarede, za Sefor, abaserukira za diaspora bari muri iyo nama yabereye mu Bubirigi. Ivyo birazwi no mu nama vyaravuzwe ko umugambwe MSD niwo wonyene wavuze ko utazoza, niwo wonyene wavuze ko utazoza. Ivyo bintu urabivuga, uratubwira uti twebwe ntituzoza muri ivyo bintu, baravuga nimbo zabo ntarinda gusubiramo. Rero kubona rero kumbura uvuga uti mbe kumengo ari ikibazo, nibaza ko kubera ico cyumviro bakigwanyije kikivuka. Urumva ico cyo gusenyera ku mugozi hamwe n'abandi, cyo kugerageza gushira ivyiyumviro hamwe n'abandi, kuraba ingene abantu bazokunganirana, bo bacanse kikivuka. Urumva rero nibaza ko arico gituma n'ubu kumbure bashobora kuba batakibona neza canke batakivuga neza. Nibaza ko ari ivyo. Nyakubahwa mutumire wacu muri kino kiganiro cuno musi, Dr. Bobo Rugurika, haraciye imisi muvuze ko hari umugwi w'Abarundi bishize hamwe kugira barabire hamwe canke bigire hamwe ivyerekeye gushayura Uburundi bugeze habi. Mukaba kandi mubicishije mu kiganiro ijambo nigwawe gica kuri radio RPA musanzwe murongoye, mukaba muherutse gushikiriza ko ubwo runani rw'abo Barundi rwavuyemo izina rya Rapide Seruka. Aha ibibazo nateguye kubabaza bihagaze cyane kuri iri zina rya Rapide Seruka. Haciye igihe kirekire nk'ikiringo c'imyaka ishika 10 Abarundi bari mu magogwa, ndavyita amagogwa kubera ko intwaro ihari uno musi yashize Uburundi mu bihe bibi cyane, aho Abarundi batagira isaganirizo mu buzima bwa misi yose, aho biboneka ko Abarundi benshi bariko baranyuruzwa, Abarundi benshi bari mu bukene budasanzwe bashizwemo niyo ntwaro ya CNDD-FDD, bamwe bakabura naho bavugira. Kuva ico gihe cyose Abarundi bagumye bahanze amaso canke biteze urukiza ku Barundi bitwa ko baserukira abandi bari hanze y'igihugu,
mvuze abaserukira abandi mba mvuze abanyepolitike canke abahanira agateka kazina muntu bari hanze harimo n'abamenyeshamakuru bari hanze y'igihugu nka kumwe boba bariko barakorera hamwe canke bakora ibishoboka kugira bazane urukiza mu Burundi. Uno musi abarundi bumvise Rapide Seruka bo kwitega iki? Rapide Seruka itandukaniye he n'ibyo abarundi baciyemwo canke bamaze kumva vy'inani zikorera hanze y'igihugu, novuga za Sefor Arusha, novuga za Senarede, novuga n'urunaniro rwo kuvuka gwitwa Serene Ingeri ya Rugamba. Ibyo byose ni migwi canke imihari y'abarundi bavuga ko bagiye hamwe kugira barabe ico gukora kugira intwaro ya CNDD-FDD ihinduke, ariko abarundi bikarangira bavyumvise ku majambo gusa. None uno munsi ni iki gishasha Rapide Seruka yo bizaniye abarundi? Ikindi kibazo kigira kabiri, mbega Rapide Seruka n'umugambwe? Rapide Seruka ryo bari nkishira hamwe ry'abarundi baharanira agateka kazina muntu, n'umuhari wobuje kugwanya leta ya CNDD-FDD ukoresheje umuheto. Mbega niba atari banga ni bande bagize iki mwise Rapide Seruka? Ivyo nivyo bibazo bibiri nateguye mwaca mugirwa ko mwishura. Murakoze. King, urakoze kuri utu tubazo twawe. Reka ngire ko ndakwishure, nari namaze kuvyishura mu kibazo ca mbere Eric yabajije, ariko reka ndakwishure kandi yuko effectivement Rapide Seruka sumugambwe nkuko bivuze. Rapide Seruka sumuhari, Rapide Seruka surunani gw'imihari canke gw'imigambwe, n'umugwi w'abarundi. N'umugwi w'abarundi wumvikanye ko baja hamwe bagahanahana ivyiyumviro, bakanaraba ivyokogwa ingene bokunganiranira mu bikorwa vyoba bigamije kuronderera umuti ibibazo bimaze imyaka 10 mu Burundi. Muri Rapide Seruka harimo abamenyesha makuru, harimwo abo muri societe civile, harimwo abantu bamwe bari mu migambwe, harimwo n'urwaruka abonye nuvuze basa n'abari baramaze gufata izindi ntumbero bobo babona ko arizo zishobora gutuma mu Burundi hagaruka amahoro canke leta yumvira abantu. Rero nabo bantu bose bahanahana ivyiyumviro, nico no kwita groupe de réflexion. Groupe de réflexion harimwo abantu muri bo bafise ubuhinga mu vya gisirikare, harimwo abantu bafise ubuhinga mu vya résolution pacifique des conflits, mu bijanye no gutatura amatati atanjyane zibaye, harimwo abanonosoye ivyo gutawumatumana kwa makuru, guhana makuru, harimwo abanonosoye ivyo vy'agateka kazina muntu, harimwo abaganga, harimwo abadamu, harimwo abajene, harimwo abapapa, no kuvuga harimwo imigwi yose. Rero naha mvuga nti bobo ivyo dukora, hari ivyo dukora abantu bashobora gufatirako. Hariho nk'amakoraniro tumaze imisi dutunganya, tugatumira abantu baserukira imigwi imwe mu makambi y'impunzi mu bihugu bitandukanye. Hari abagwiza tunga babizamwo, harimwo abahoze ari abasirikare babizamwo, nukugira twigire hamwe ikintu cabuze kugira abarundi batabagwe, kugira Uburundi buronka amahoro, Uburundi busubire kuba igihugu kigengwa n'amategeko na demokrasi. Nivyo turimo, urumva? Nivyo vraiment ndeka ndabisiguye neza ndibaza nivyo mugabo wumve ko turiko turiga tubazanya duhanahana ivyiyumviro. Hari umunsi kumbure ivyo turiko turahanahana kw'ivyiyumviro bishobora gutuma haboneka inzira yo guharanira ya mahoro turiko turavuga i Burundi, yo kugarukana ayo mahoro i Burundi. Kandi ivyo rero nta numwe bisiga inyuma uwo ari we wese. No mu CNDD-FDD hari abo turiko turavugana, hari abo tuvugana mu basirikare, hari abo tuvugana mu basivile, hari abo tuvugana mu mbonerakure. Murumva yuko uwuri kararondera umuti w'ingorane zugarije Burundi ntaho atarekuriwe, ntaho adaca. Murakoze. Mwiriwe neza. Jende umuntu adashimye kwivuga izina muga ngomba kubaza ikibazo
kijanye no gukunda igihugu no kwanga igihugu. Ni jambo ubu muri leta y'u Burundi riharawe cyane iyo hari umuntu ariko aravuga ibitagenda neza. Mbega by'ukuri ujya umuntu aba ariko aravuga ibintu bitagenda neza aba ari umwatsi w'igihugu cyane? Mbega ntabwo usanga bajya abantu banka yuko bavuga ibintu bitagenda neza ko ari bo bansi b'igihugu? Murambabarira rero nagomba umutumire nuko ntari muri groupe ishoboka muze kubishiramo asobanurire neza umwasi w'igihugu n'umukunzi w'igihugu. Hari igihe usanga tubyitiranya ugasanga umwasi w'igihugu tumwise umukunzi w'igihugu, umukunzi w'igihugu nawe ugasanga tumwise umwasi w'igihugu. Warakoze. Reka nishure uyu munyagihugu avuze yuko atashimye kwivuga izina mugabo abajije akabazo keza cyane gose. Avuga ati turakunda kumva ijya leta ivuga ngo abansi b'igihugu, aho bavuga yuko nk'umuntu avuga ibitagenda neza anegura amakosa ariko arakogwa mu Burundi yitwa ngo ni umwansi w'igihugu. Ati mbega umwansi w'igihugu ninde? Ubutari umwansi w'igihugu ninde? Mu bisanzwe umwansi w'igihugu cy'u Burundi nuwo muntu wese ariko arica abana b'u Burundi, nuwo muntu wese ashigikiye abicanyi mu Burundi, nuwo muntu ariko ararenganya abantu abafungira ubusa, nuwo muntu ariko arasahura itunga ry'igihugu. Abo nibo bansi b'u Burundi. Umuntu wese asemerera avuga ati nyabuna CNDD-FDD reka kwica abana b'u Burundi, nyabuna mushikiranganje kanaka reka kurenganya abantu, nyabuna mucamanza kanaka president Ndayishimiye reka gufungira ubusa abantu. Uwo si umwansi w'igihugu, uwo ni umukunzi w'igihugu. Abo nibo Barundi b'ukuri. Nayo abashigikiye ubwicanyi bari abantu bari mu nzego z'igihugu, bari abantu bari mu gihugu mu mabanga komakomeye, ataco bakora ngo ubwicanyi buhagarare, ataco bakora ngo ubusuma buhagarare, ataco bakora ngo akarenganyo gahagarare. Bari abantu nibo bansi b'igihugu. Uno munsi je ndashobora kwemeza nihenze na gato ivyo nshobora kuvyemanga n'imbere y'ubutungane haba ubw'i Burundi canke mpuzamakungu. Uno munsi Burundi abantu benshi barongoye inzego n'abansi b'igihugu, bakora nk'abacangero, bariko barasambura Burundi babwiba babwica kubi nk'uko umengo s'abarundi, bakora nk'abacangero. Rero abansi b'igihugu no munsi nibajya bacishe. Abansi b'igihugu ntabwo ari abantu bahunze birirwa barasemerera iyo bari bavuga bati nyabuna igihugu cyacu cy'u Burundi tucifuza ko kibera neza gutya. Abo ni intwari z'u Burundi. Nayo abansi b'igihugu nibajya bicaye i Bujumbura barongoye inzego zimwe z'igihugu ataco bamariye igihugu, kubera murabona igihugu cabaye umushiro, igihugu kiri ku mfiro, ubutunzi barabumaze, abanyagihugu bariko bicwa n'inzara. Urumva imigambwe barasambuye, nta demokrasi kiriho, ubutungane babugize ivyondo. Murabona nta butungane bukwibi Burundi. Raba abantu ba muganga Dr Sahabu Christophe bafunzwe imyaka 2 irenga atabutungane bagirirwa. Raba ba Sandra mumenyesha makuru Sandra Muhoza, raba ba Clement Nkurunziza, raba ba Emilienne Sibomana, abantu b'intwari, abantu bariko bazira ugwanko n'inzigo y'inzikira. Kuvuga ko bajya abantu bari bikora rero i Burundi mu nzego z'igihugu bajya n'abansi b'igihugu. Murakoze kumpa akanya ko gushikirije. Mu bisanzwe kuri kumwanyisha ni ikintu ciza, ariko ku ntwari ya CNDD-FDD biragoye kuvuga yuko kunwana bizohava bishika vuba, kuko umugambwe tubona ko waje witwaje ikumira ifatiye ku mpande zose, ifatiye ku moko, ifatiye ku migambwe. Kuko uravye nk'abarongoye inzego z'igihugu kuva ku mukuru w'igihugu, ubushikanganje wa mbere, abarongoye n'amashinga amateka, abarongoye n'amahinduza amateka, ibibanza bikomakomeye by'ubushikanganje ubushikanganje bwakomeye mu bwoko bumwe, mu buzi amashirahamwe ya leta menshi mu bwoko bumwe,
w'abahutu gusa kandi uravye barongoye ubuzi kuva hasi gushika hejuru usanga ari ubwoko bumwe yego nivyo bifatiye ku mugabo n'ubwoko bunyagejemo ubu rero biraboneka neza ko baje bazanye ikumira icyatumye baja mu ishamba ngo nuko bakumirwa none baje bariko barihora bakumira abandi ibyo rero haracaragahaze kubijanye mu kunwana kw'abarundi ibyo rero narise akabazo murabona yuko twimirije amatora ya 2025 none biraboneka neza ko umugambwe ubona yuko David tubona yuko abantu batakukunda wahize gukumira abantu bose bameze nk'abo ubangamira bahereye ku mugambwe SNL murabona ko bamaze kuzibira inzira zose mushinga amateka nyakubahwa honorable agatogwasa yocamwe baraziriye zose none koko amatora azoba y'umugambwe umwe David n'ishoreke zaho canke amatora akwiye guhagarara ko bihagarara kugira yategurwe neza ajemwo bose hanyuma umurundi arongorwe niwe yatoye bana abantu baza gutwara ku nguvu atamuntu yabatoye kuko biraboneka yuko iyo baje ku nguvu aribo bishizeho baca bakora ibyo bishakiye kuko nibo nabo bafite babaza ko nawe yarabashizeho izo ngorane rero tubona sinzi ko mubona ko amatora akwiye kuba cyangwa akwiye kutoba arakoze n'umunyagihugu reka ngire ko mbanze nishure ku kibazo hereje ko ati mwe mubona amatora akwiye kuba cyangwa ntiyoba kubera ko avuze ko ari amatora kumira aravuze n'ingene bugaye kugira gwasaga tongwasa ntiyitoze ntatogwe jewe nagenda babwire aho mpagaze kandi n'abarundi dusanzwe turiko turavugana dusanzwe duhanahana ivyiyumviro muri wa mugwi wa Rapid Seruka twarandikiye na Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu twaramwandikiye tumusaba ko yohagarika mu maguru masha ujya mugambi w'amatora processus electoral kubera ko atacamaze atari amatora ya demokrasi ari amatora ataco azozanira abarundi kinyungu ari amatora ahubwo azobandanya ashira Burundi mu kaga ivyo twarabimusavye kandi twarabisavye n'izindi nzego zimwe z'abanyacubahiro bamwe mu Burundi atari muri leta ndashobora kuvuga mu mashengero amwe mu eklezia ivyo kumure tusoronka kanya kuko bivuga ivyo rero niho duhagaze nagero ndababwire kuri iki kindi avuze ati igihugu bariko bakigira icama cakubiri aravuze ati abashikiranganje ugiye kuraba n'ubwoko bumwe mu butungane mu nzego zimwe za leta nivyo ku bantu batabizi jewe nagenda babwira ubwa mbere personnellement jewe nka Bob Rugurika ibintu by'amoko nta n'agaciro kanini ndabiha nivyo byarasinzikaje igihugu byaratumye abacu bahona baricwa bazira amoko sivyo murabizi nta murundi atarabura kubera ivyo bintu by'amoko mu Burundi numva n'ikibazo gikomeye ariko jewe ku bwanje ni ikintu nzi c'amafuti abanyapolitike bakoresheje babivuye hanze mu bihugu bindi babikoresha mu gutikiza inganda no mu kwishira ku butegetsi no mu kwigumiza ku butegetsi icyo nashaka kuvuga David ku batabizi irikikora nk'intwaro kajyanisha miryango ihitiye mu gihugu cy'u Rwanda yahora yakoze ihonyabwoko y'abatutsi mu 1994 intwaro ya Juvenal Habyarimana ibintu interahamwe zakoze mu Rwanda politiki yari ihari niyo uno munsi David iri kirashira mu ngiro ndababwiza ukuri mushake mugira ubushakashatsi abantu mubaze ivyabaye mu Rwanda imbere yuko FPR ibohora kijya gihugu cy'u Rwanda imbere yuko FPR ifata igahagarika genocide igatwara igihugu intwaro ya Habyarimana ivyo yakoze mu myaka y'imbere yaho nivyo biriko biraba muri CNDD-FDD uretse ko CNDD-FDD yoyo irikikora ibara kuko urumva ego irikiyubaka data ngo iriko yubaka data ngo igihugu c'abahutu ikabona yuko abatutsi bakwiye guhonyangwa ku gakanu atari abarundi nk'abandi ivyo irikira bikora mugabo mwibuke ko CNDD-FDD irikirica n'abandi bahutu kuva ishikse ku butegetsi ahubwo imaze gutikiza abahutu bo mu mugambwe wahoze ari Paripeuto FNL mu nyuma witwa FNL mu nyuma witwa SNL yarabagandaguye raba CNDD-FDD intwaro yabo niyo yishe umugwizatunga wa mbere Kirahwata yabaguriye inkoho ya mbere baratsishije muri Kongo nibo bamwambuye ubuzima ejo bundi mu 2020 nibo bamwishe CNDD-FDD nyene yaba Evariste niyo iheruka kwicira imboneza yabo Perezida Petero Nkurunziza
baramunize baramuha ishano baramwica none ivyo twarabivuze twaravyerekanye ni ibintu bose bazi none mwe mwumva iyo ntwaro naho ari yakajyanisha miryango mwe mwumva abo bahutu bobo hari agahengo bazoyironkana ko tubona yabatikije n'ubu ikiriko raba ivyo bariko barakorera gwasa none mwe mwumva iriko yubaka iki nibaza gusa ko ari intwaro y'icaduka intwaro nyene iriki yitegura akabi kabishe mu Burundi ari naco gituma rero dukwiye gukora ibishoboka kugira tubihagarike